nyuma yo gufashanya hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu ca Congo Felix Tshisekedi. Amakuru akomeye cane yejeje kudushikira nuko abategetsi ba Congo bajeje gusaba Felix Antoine Tshisekedi guca umubano hagati yiwe na mugenzi we umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bibaye mu nyuma z'uko bajeje gutahura yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yajeje kubagambanira. Ni nyuma yuko hari inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC yakoraniye mu gihugu c'u Bugande. Amakuru akomeye cane yejeje kudushikira reka rero tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido. Ivyo Nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi ashikirije aka kanya biteye ubwoba. Ni itangazo ryoba rirabana n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nyuma yuko hari hahije iminsi itari mikeyi biboneka yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe arafashanya na Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa bitandukanye vyo kukurako umwari wa M23. Amasoko yacu y'ibanga yemeza amakuru akomeye cane duhejeje kuronka aka kanya. Ndabibutse yuko bibaye nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu aho yerekeje muri Guinea. Amasoko yacu aremeza amakuru akomeye cyane tugeraho tubashitseko mu buryo bw'idonido. Ni munyemerere nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku bigane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane. Abatwumviriza muri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, namwe mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu tubahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka rero nsubire ndagukangurukira cyane inshuti munywanyi wacu kuri we waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo gusaba muri kamusi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazo jyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigane dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'intureka y'abategetsi batari bakeyi boba ababangaha mu gihugu cacu c'u Burundi canke abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko gushika ubu ngubu yobayije gufata ingingo ikomeye cyane yo kuyongora ku karwe ka Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umubano uri hagati y'ivyo bihanganye vyompi uravuga yuko vyoba bihejeje gusambuka bivanye nuko ari amakuru akomeye cyane avuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi mu majambo yiwe ashikirije nkuko abategetsi bakomakomeye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bariko baramuhatira gucana umubano na Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye w'igihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero inijyane zoba zigiye kwibonekeza na cane ko vyari bihejeje iminsi itari mike y'ibiboneka yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko arafashanya na Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa bijanye no gukurako umwari wa M23 mu kugataka ka Kongo. Amasoko yacu rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hari amakuru yashikiye Felix Antoine Tshisekedi yuko mbere yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi afata urugendo yerekeza muri Guinea yoba yarahejeje gufata ingingo ikomeye cyane no kwakira itelefoni yari iturutse mu butasi bw'Ubugande, aho rero hoba harafashwe ingingo ikomeye cyane. Felix Antoine Tshisekedi rero agakeka yuko umukuru w'igihugu Burundi yoba yarafashe urugendo yerekeza muri Guinea nyuma yuko yungurujwe n'indege ituruka mu gihugu c'u Rwanda ya Rwanda iya. Ivyo rero bikaba vyateye Felix Antoine agashavu bivanye nuko ari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Hari n'ayandi makuru akomeye cyane nyuma yuko yakomoje ku bintu bikomeye cyane agashimikira ku mvo zuko abasirikari b'u Burundi bashitse mu gihugu c'u Burundi baciye mu gihugu kibanye c'u Rwanda, kandi nyene hari indege yari bategereje igoma kugira ngo ibakure muri ako karere ibajane ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ivyo rero bikaba bihejeje gukwega akarambaraye bivanye nuko Felix Antoine Tshisekedi yoba yatanguye kwikekwa yuko umwanya ku mwanya Felix yoba agiye guhura n'akaga. Akaba rero yatanguye kwikeka yuko umwanya ku mwanya umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora gutangura no gushira amabanga akomeye cyane bari bagiranye ahagaragara. Bikavurwa yuko rero umwanya ku mwanya arashobora kuba ikintu gikomeye cyane bivanye nuko gushika ubu ngubu n'abasirikare b'u Burundi bari bategerezwa kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi akaba yarategereje akabura. Bikavurwa yuko rero abo basirikare bo barahawe itegeko ryo kuba batakira
zirungitswe bivanye n'intureka ikomeye cyane umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arashirwa ko n'amakungu na cyane abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko uko babandanye bamutuma ko mu manama banamurungikira amakete mu biro vyiwe muri Ntare Rushatse. Amakuru rero akomeye cyane mu nyemereri yose tuza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido bikaboneka yuko Felix Antoine Tshisekedi yo batanguye kuvuga yuko nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ari umugambanyi. Amakuru rero ava muri service de renseignement mu gihugu c'u Burundi aremeza yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye izi ngingo zikomakomeye ari ndavyo nyene tugera tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido yo bazifashe nyuma y'ubutumwa yarungikiwe n'umukuru w'igihugu c'u Buganda. Amasoko yacu rero aremeza yuko nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaba yarafashe urugendo yerekeza nanone muri Guinea nyuma yuko ari itelefone ngendanwa yarahejeje kwakira. Bikavurwa yuko rero yaravuganye n'umutegetsi akomeye cyane ari nawe nyene tugera tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahijeje kudushikira. Gushika ubu rero leta ya Kinshasa ndiremera yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo barajiye mu bihugu bitandukanye kugira ngo hakurikiranwe amagara yiwe, ahubwo Felix Antoine Tshisekedi n'abamwegereye bemeza yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba yarafashe urugendo rwo gukorana amanama yo guhungabanya umutekano wa Kongo. Gushika ubu rero abihweza ivya politiki batanguye kwibaza imvo zoba zigiye kubonekana cyane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaribonekeje mu gufashanya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. None ibihanganyije bitanguye kwibaza niba nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yahijije kumviriza agashavuka abasirikare b'u Burundi bariko barahura n'ibibazo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ico Felix Antoine Tshisekedi yakomoje ko n'ingene nanone umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasavye abasirikari biwe bava muri Goma kugira ngo bace mu gihugu kibanye c'u Rwanda, kandi hari indege yari itegereje kuba yobunguruza ibashikana mu gihugu c'u Burundi. Ivyo rero bikaba bigiye gutera indyane mu nyemerere tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Bikavugwa yuko nkuko abandanya abitomora umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba yagerageje kuba yagiye muri Guinea kugira ngo nanone ahuze abakuru batandukanye afashanye n'utundi turwi twishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Kinshasa nkuko amasoko yacu avyemeza, nkuko n'iyindi mitwe yitwaje canke iyindi mihari yitwaje ibigwanisho bivurwa yuko rero yoba ejeje kwifasha gufatanya na M23. Amasoko yacu rero aremeza amakuru akomeye cyane mu nyemerere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndabibutse yuko iyindi ngingo ikomeye cyane abategetsi ba Kinshasa bajeje gushikiriza ku mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi baremeza yuko nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yamugambaniye bivanye nuko leta ya Kinshasa yari yasavye abene gihugu baba nga mu gihugu c'u Burundi na cyane abanyeshure biga mu makaminuzi y'u Burundi guhagarikwa kumva zuko bamwe bari bashigikiye Moise Katumbi. Ndabibutse yuko rero twabashikirije inkuru ikomeye cyane y'abanyeshuri bari bahagaritswe batabwa mu mvuto n'igipolisi n'imbonera kure nyuma yuko rero baciye bari kurwa kuri iri genekerezo. Reka rero ako gakuru tubanze tugatangurire ko ku banyeshuri b'abakongomani bari bahagaritswe nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari afise amakuru kandi ariko arafashanya n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Ibihanganye rero vyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bigaba bihejeje kugaragaza yuko umwanya ku mwanya nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yagambanye. Ukuri nukuhe ni munyemerere ayo makuru tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndabibutse yuko rero uko leta ya Kinshasa yari yabisavye leta y'u Burundi kugira ngo abashigikiye Moise Katumbi ari nawe nyene ahanganye na Tshisekedi mu matora, bivuga yuko kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa yari yategetse yuko abo bose bohagarikwa, ariko gushika ubu ngubu bakaba barekuye. Ni kuzihemvo ese umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bagambaniye Tshisekedi akaba agiye gushigikira ibihugu bitandukanye na cyane ibishigikiye umwari wa M23 n'ibindi bihugu bitandukanye nkuko bivurwa na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni munyemerere ayo makuru tuyatangurire kuri aya makuru avuga kuri aba banyeshuri b'abakongomani bari bahagaritswe ariko gushika ubu bakaba barekuwe mu gipolisi. Rero ni nyuma yuko bari bemera ko bari bafashe abanywanyi ba Moise Katumbi. Hari ejo mu gatondo twari twarabaye inkuru y'abanyeshuri b'abakongomani biga muri kaminuza mu Burundi bahagaritswe hirya y'ejo ku kirabo kwibarabara rya 14 muri quartier Cibitoke, aho bari baje kumviriza uwitwa Simba Dudu Fisto umugira neza wo mu gisagara ca Uvira ariko aritoza mu bushinga amateka muri RDC, akaba ari nawe rero aserukira Moise Katumbi muri ico gisagara. Inkuru rero twabahaye twarabadanije kuyitohoza kandi igipolisi gushika ubu ngubu rero nkuko amasoko yacu avyemeza. Ndabibutse yuko rero
bivurwa yuko rero nk'uko amasoko yacu avyemeza, biravugwa yuko gushika ubwo ngubwo umwe mu barundi yari yaciye avyibonera yanditse ati nariko ndasoma nanone inkuru y'abakongomani bafashwe kuri imbonesha kuri ya nyarina yacu ya Burundi News TV bariko bagira ibintu nanone bisa no kwiyamamaza kwigerekerezo nanone kuri 14 Cibitoke mukabareki kuyitwa La Nouvelle nanone nk'uko bishikirizwa n'uwo nyene mu Burundi yavyiganiye, bikavurwa yuko rero barabatwaye abagera kuri 5 bambaye udupira turiko inyandiko ntashoboye gusoma. Jewe rero niho narindiko nivuna akanyota igihe bafatwa nk'isaha 2 z'ijoro, ariko bari batanguye ivyo bikorwa nk'isaha nanone 12 z'umugoroba, kandi rero bari benshi cyane bahagaritswe n'abapolisi. Imbonera kure nazo zaciye zugarana abahasigaye. Jewe rero nahavuye ntaha polisi ikihashika nyuma yuko rero yoba yaratahutse ashika mu rugo rwe polisi ikiri ngaho. Amakuru rero yabandanije rero umwe mu bakongomani yatwandikiye yashikirije amakuru avuga yuko abo banyeshuri barugaraniwe muri ico kibanza gushika isaha 4 z'ijoro barikuwe ari uko hatanzwe amafaranga. Simba Dudu Fiston ntiyigeze ashika, abamuserukiye bose barafashwe baca barihishwa nanone amafaranga tutamenye igitigiri kugira ngo bikunde ko abo banyeshuri barekurwa. Birababaje cyane nk'uko vyashikirijwe mu gipolisi rero bavuga yuko kuri ubwo ngubwo bakurikije amategeko, ariko ndabibutse yuko ari leta ya Kinshasa yari yasavye leta ya Gitega ko abantu bose bo bashigikiye nanone cyane abantu baturuka mu gihugu ca Kongo bo bashigikiye Moise Katumbi bose bakwiye guhagarikwa. Yari kumvo nanone z'umwumvikano uri hagati ya Felix Antoine Tshisekedi n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umwe mu ndongozi z'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura twashoboye kwivuganira mu mwanya wa mbere yarahakanye ko atabanyeshuri b'abakongomani bigeze bafatwa n'igipolisi, ariko tumaze kumuha intayi y'umurundi yavyiboneye yahinduye agira ati yari inama rero y'abantu barenga 350 barimwo rero urwaruka n'abakuze, nanone bose bari abakongomani bavuye nanone bahavuye kandi bahuye batasavye uruhusha baganira ikibazo ca politike. Twarabafashe rero mu ntumbero yo kumenya imyidondoro yabo n'ivyo barimwo. Inyuma rero baciye nanone inyuma bararekuwe, none abakongomani baza kwiyamiriza mu Burundi gute? Niko uwo mujenerale akomeye cyane yaduhaye amakuru yashikirije. Ndibaza ko rero igipolisi cakoze akazi cako. Gushika ubu rero umupolisi akomeye cyane muri Cibitoke niko yabandanije ashikiriza. Gushika ubu rero agakuru keza twajeje kuronka ibica vyumvikana kandi biriko birakuragizwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bitomora yuko umukuru w'igihugu cacu Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yagambaniye Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, nuko abo bakongomani 5 na gushika ubu ngubu barekuwe. Ibintu rero bikomeye cyane bigiye kubonekana cyane agatotsi hagati y'ubutegetsi bwa Gitega na Kinshasa bivanye n'intureka ihejeje imisi itari mikeyi ibihugu bibanye bitandukanye vyagereza igihugu cacu c'u Burundi ko coba kiriko kirakorana na Felix Antoine Tshisekedi mu gukura umwari wa M23 ku gataka ka Kongo. Gushika ubu rero agakuru keza nuko abakongomani 5 abigeme 2 n'abasore 3 baserukira Simba Dudu Fisto bari bapfungiwe muri EBSR kuri ejo haheze bararekuwe. Ndayishimiye rero nanone kandi turashimiye abatabarije abatanze intazi zabo kuvyo babiboneye n'abandi bose bagize ico bakora. Uburenganzira bw'umunyamahanga nabwo nyene burakwiye kubahwa mu gihugu cacu nk'uko dufise abarundi mu bihugu vyinshi, kandi nabo nyene twifuza yuko bubahwa mu burenganzira bwabo. Rero hari benshi na cyane bagereye ubutegetsi bwamije ngo bigenda gute iyo umunyamahanga akorewe nanone kandi akoreye inama ya politiki mu gihugu c'u Burundi? Bigenda gute ngo umunyamahanga yiyamamarize mu gihugu c'u Burundi? Narabishuye rero ko ivyo vyose ari inama ari n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Kugira ivyiyumviro vya politiki navyo nyene ni uburenganzira bwa kiremwa muntu. Abakongomani bari mu gihugu c'u Burundi baratorera nanone kandi barashobora gutorera muri ambasaderi yabo mu Burundi nyene. Birumvikana yuko barakwiye no gukora imyiyamamazo no mu gihugu c'u Burundi. Nabwiye rero nababwiye ati genda nimubaze section za CNDD-FDD mu mahanga ko zose zidakora inama ukuri kwamye. Ni nyuma yuko rero kandi inama nyinshi zikorerwa nanone mu tubare dutandukanye nk'uko abakongomani babikoze. Twese rero iyo turi mu mahanga ngaha canke turi mu yandi mahanga biravugwa yuko rero turakora amanama atandukanye mu bubare atankomanzi. Nibisanzwe cyane kuko
mwene igihugu afise uburenganzira bwose bushoboka. Gushika ubu rero mu ntumbero yo kuvuga yuko Felix Antoine Tshisekedi yoba atanguye kwikeka yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yaramugambaniye. Ivyo vyose rero bikaba bishimikira ku makuru akomeye cyane twahawe na bamwe mu bo mwigendereza batomora yuko itegeko ryari ryatanzwe ryo guhagarika ryo guta mu mvuto abo banyeshuri bari bariko barashigikira Moise Katumbi. Nanone bivugwa yuko amasoko yacu mu gipolisi atomora yuko iryo tegeko ryari ryatanzwe n'abo mu biro vy'umukuru w'igihugu, na cyane ko biboneka yuko yari imvo itandukanye kandi byari impamvu izivuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yo kwanka abagize uruhara mu bijanye no gushigikira Moise Katumbi kugira ngo Felix Antoine Tshisekedi azobandanye atsinda amatora yo kurongora ikindi kiringo. Ibi vyose rero nyuma yuko abapolisi nanone bace bahabwa itegeko ryo gupfungura abo nyene bari bapfunzwe, biravugwa yuko rero nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yatanguje igikorwa cy'ubugambanyi. Ivyo rero bikaba bitomorwa n'abatari bakeyi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ndababwira ukuri rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ni akamaramaza, birateye ubwoba ibiriko biradushikira n'ibintu biteye ubwoba nkuko tubandanya tubibashikiriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka rero twigarukire nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu Felix Antoine Tshisekedi ibihanganye muri Kongo bihejeje kumubwira yuko yogakwiye kwikura ku mukuru w'igihugu c'u Burundi bivanye nuko hari n'abasirikare b'u Burundi bategerezwa kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho bari bujabuke mu Cibitoke, ariko ivyo vyose bikaba vyaciye bihagarara. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abihweza ivya politiki baribaza niba yoba yafashe ingingo ikomeye cyane yo kwikura kuri Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Gushika ubu rero abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatoza niba vyoba ari ukuri koko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba atanguye kwikura kuri Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Ariko nanone andi masoko ava mu bisata bitandukanye aravuga yuko ibi vyose biriko birakorwa kuko abategetsi bakomeye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bandanya babitomora. Baravuga yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba yariyunguruje akoresheje indege iturutse mu gihugu c'ibanye c'u Rwanda. Ivyo rero akaba ari vyo bica vyerekana yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agifise umubano hagati yiwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda bivanye nuko vyo biboneka yuko atagatotsi kari muri ivyo bihangange. Gushika ubu rero ayandi makuru akomeye cyane bikavurwa yuko hari itelefoni ngendanwa yakiriwe mbere yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afata urugendo yerekeza muri Gene. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira yandi yemeza yuko abategetsi ba Kongo gushika ngubu bahejeje gusohora itangazo rikomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe na mugenzi wiwe n'ibindi bihangange bitandukanye biriko biravugwa rumwe n'umuhari wa M23. Ndabibutse yuko umuhari wa M23 yejeje kuronka ingufu zikomeye cyane ko umwanya ku mwanya urashobora gufata isagara ca Goma nkuko amasoko yacu n'abasirikari bacu barungitswe ku mwumvikano wa Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi babitomora, bagatangaza yuko rero gushika ubu ngubu bagiye gutangura gutotezwa na cyane bivanye nuko abategetsi ba Kongo batanguye kubakeka yuko baba baragambaniwe bivanye nuko gushika ubu ngubu ayo makuru tubashikirije tuyahabwa nanone na zimwe mu ndongozi zikomeye cyane zikorera muri ico gihugu. Amasoko yacu rero yibanga akemeza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarajiye mu bihugu bitandukanye vy'amakungu ya kure kugira ngo amagara yiwe akurikiranwe. Nyuma yuko rero abategetsi ba Kongo nabo muri Ntare Rushatsi bo bivurwa yuko rero batariko baravugwa rumwe kubijanye n'urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho abategetsi ba Kongo bo nyene bemeza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yaragiye ku bikorwa vyo kugambanira Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Ni munyemere rero ayo makuru nandi twabateguriye tuze kuyagaruka ko turaza kugaruka tubashikiriza ijambo rya Bertrand Bisimwa umuperezida nanone wa M23 n'ayandi makuru akomeye cyane tuba duhejeje kuronka. Ndabibutse yuko amagara y'umukuru w'igihugu c'u Burundi atamerewe neza, turibuze kubashitsa ko inkuru zitosoye kandi ziba zatohojwe neza n'abahinga mu vyerekeranye no kumenyesha amakuru ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka, wowe ico usabwa amanuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracabona arakazujyana aho nyene pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka, ni Burundi News TV.